Reka uno musi tuza kuganira kuri poezi tatu turaza kuvugana ifatwa rya Uvira kuko nta kintu na kimwe bwabivuge ko ifatwa rya Uvira tuza gukorana tuza kuvugana ku byavugiwe i Washington ku masezerano yose kuba tuza kuvugana kandi n'u Rwanda kwagiriza u Burundi gukorana na FDLR interahamwe. Turamukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so nizere kumeze neza gutemeze neza no kwa musenga kumbure ejo bizogenda gute bizogenda neza cyane turi kwigenekerezo rya 15 kwezi n'ikigarama mu 2025 dusigaje iminsi 15 kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2026 birumvikana neza ko umwaka usa n'urangiye. Wewe dukurikirana mbega warafashe akanya ko kwiyevariwa warafashe akanya ko kwirimbura nikiye kintu eske umwaka waragize reisite ntiwayigize namutayigize nihehe gukosora so turakwifurije mu mwaka wa 2026 kuzogera kuvyo utagezeko so turabakunda cyane reka tumwe tubashimire mwe mwese mudukurikirana mugafata akanya kanyu mugakurikirana ibiganiro byacu wowe tarakora subscribe nabo bikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane so reka uno musi tuza kuganira kuri poezi tatu turaza kuvugana ifatwa rya Uvira kuko nta kintu na kimwe bwabivuge ko ifatwa rya Uvira tuza gukorana tuza kuvugana ku byavugiwe i Washington ku masezerano yose kuba tuza kuvugana kandi n'u Rwanda kwagiriza u Burundi gukorana na FDLR interahamwe so mbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubashimire cyane wewe turakora subscribe turakwibukije kandi ngo wongere ubikore kugira ngo ibintu bigende neza cyane gose so reka twinjire mu kiganiro rero nyezina duhere kuri po ya mbere ifatwa rya Uvira ni inkuru yavuzwe ko n'abantu benshi cyane gose aho bagerageje gusuzugura igisirikare cy'u Burundi benshi cyane baragira ibyo bandika baravuga ati igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe igisirikare cy'u Burundi ibinabiriya igisirikare cy'u Burundi kunuku ariko nagomba ndababwiza ukuri ifatwa rya Uvira gerekanye bimwe twamatuvuga ko President Paul Kagame ayaga masigara cicaro President Paul Kagame ari umuntu adakeneye amahoro ari umuntu ubundi akeneye intambara rero bimeze gute murazi neza ko gihe Uvira ifatwa hari haramutse haba amasezerano yo guhagarika intambara ico bise Accord de Washington yabere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho nyene icubahiro President Ndayishimiye hamwe na Tshisekedi Paul Kagame na President wa Angola President wa Kenya bashoboye guhurira hariya i Washington kugira ngo bahagararire ayo masezerano canke babe nk'ivyabona ego rero igihe amasezerano ikaraba hari jambo Trump yavuze kandi iryo jambo twebwe nk'abarundi twashoboye gukorerako kandi n'abanyarwanda bari gutegereza kurikorerako nubwo batarikoreyeko cyane yaravuze nti turatanze amasaha 72 ingabo z'u Burundi n'iz'u Rwanda bizobe byavuye ku butaka bw'igihugu ca Kongo murazi neza ko abarundi arabanyamahoro abarundi n'abantu kabisa babana neza n'abantu barabikoze bamaze kubikora bugingo abasirikare b'u Burundi bariko barava muri Kongo ni naho abasirikare b'u Rwanda baciye baburiza amakamyo binjira mu gihugu ca Kongo destination yari Uvira bavuga ko amakuru dufise avuga ko hinjiye ibatayo 12 z'abasirikare b'u Rwanda ico gihe rero barashoboye gufata imiji myinshi cyane mwarabonye umuvuduko bagiye baragira bafata hana hariya za Katogota bakamanuka za Ruvungi bakamanuka za Rubarika baramanuka za Sange gushika bageze hehe Uvira ariko abantu bibaza ko igisirikare cy'u Burundi cyo bacaratsinzwe reka ndababaze kano kabazo kugira ngo namwe muumve ko hoba habaye ibintu by'amanyanga bikozwe n'igihugu cy'u Rwanda kuva mu kwezi kwa kabiri intambara zitangura igisirikare cy'u Burundi kubera iki batari bwigere bafata Uvira kuva kwabaye kunanirwa cyane mbega izo nguvu
inkotanyi canke RDF canke M23 baba baragize mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri kubera ko batazigize mu kiringo kingana hafi n'umwaka. Nimibaze ico kintu rero abasirikare b'u Burundi bamaze kuva hariya no kuvuga ko M23 bari kumwe na Kagame baci barungika abasirikare benshi cyane baza gufata Uvira kandi murazi ko Uvira ari umuji washoboye gufatwa atangwano ihabaye. Birumvikana neza ko Uburundi bwari bwubahirije amasezerano ariko Kagame aca inyuma. Ibi rero ntibibatangaze cyane, ibi ni umukenyuro yakoresheje igihe bakuraho leta ya Habyarimana Juvenal. Murazi neza ko bari bagiye gusinya amasezerano nawe nyene yarusha ibintu byose barabiheza barasinya amasezerano yo gucanga igisirikare yo gusangira ubutegetsi y'amagaburanyama niko basanzwe babivuga, ariko Kagame ntigeze yifuza gusangira ubutegetsi nande na leta ya Habyarimana. Murazi neza ko indege Habyarimana ikiva iyarusha yaciye ikorogwa. Ni nawo umukenyuro yarayakoresheje mu ntuzenya aha muri Uvira. Twarabivuze kenshi ati yamara nta gihe na kimwe Perezida Paul Kagame yigera acisha ibintu mu biganiro. Iyo habaye ibiganiro swaturicwa canke akaguca mu ryahumye agakora ivyo we yifuza gukora. Mwaraye mubibonye kwifatwa rya Uvira. Rero nagomba garuke ku bantu bariko baravuga bandika ibintu biriya ko igisirikare cacu c'u Burundi coba caratsinzwe canke carushijwe inguvu na M23 ntibizopfa bibayeho, ntibizopfa binakabayeho. Igisirikare c'u Burundi kirazwi, amateka yacu arazwi, nta nyishamba zari kurusha inguvu canke nta gisirikare c'u Rwanda cari kurusha inguvu igisirikare cacu c'u Burundi. Habaye ibyo gusa. Ego none tuza kugaruka kuri po ya kabiri kubera iki ku bintu byavugiye Washington mu nama yari yabaye harabaye ikintu cyuko Amerika n'agashavu kenshi ugusuzugurwa cyane n'igihugu cy'u Rwanda, aho igihugu cy'u Rwanda cerekanye neza ko cyasuzuguye amakungu yose mu kutubahiriza ibyari byashizwe mu masezerano. Nayo mpamvu Amerika yarayihagurutse iravuga nti tugiye gukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo dukure M23 n'abayifasha mu gihugu ca Kongo. Twaravuze kenshi ko M23 ari Rwanda rwahinduye izina kwinjira muri Kongo. None ubuunya sagaseshishwa rumuri bimaze kuja kumugaragara. Ati rero ibintu bigiye kugenda gute? Amerika yaraye isohoye kandi itangazo ivuga ko abanyamerika bari mu Rwanda batokwirahira ngo begere ibice u Rwanda ruhana n'u Burundi hamwe na Kongo. Ivyo bifise ikintu bisiguye. Akandi kantu ngo ndabibiri ndabasesangurire hari abantu haguremo cyane abanyarwanda bamaze iminsi batwenga ku mbuga ngurukana bumenyi batwenga Tshisekedi bavuga ati yarayasuzuguwe na President Paul na President Trump, aho President Trump yashoboye kuvuga ko Tshisekedi yamwegereye amubwira ati hariya muri ndafise amabuye y'agaciro uzoze ndayaguhe, ati amabuye y'agaciro by'ukuri tuzogenda tuyatore tuyakoremo amabateri y'imodoka. Iyo ni message Trump yashatse kuvunira akagohe President Kagame, yamubwiye nti burya wa mugabo we rabuve muri Kongo hari umugabo yanyemereye amabuye y'agaciro. Iyo ni message yatanze cyane. Tshisekedi abandanya ata mu gatego President Paul Kagame mugabo ntabimenye. Rero Amerika ni ngombwa ije mu gihugu ca Kongo. Isanzwe iriyo abeshi baravuga nti nta kuntu Amerika nifasha u Rwanda, nta kuntu yogira gute yoja guhana u Rwanda. Ego ivyo ntituvyanse, Amerika niyo itera inkunga canke niha ifashanyo u Rwanda, ariko Amerika ni igihugu gikomeye cyane kandi Amerika ntikeneye kwerekana ishusho yuko irimo ibi bintu. Narabivuze cyane, iyo umuzungu agiye kugaragara mu manyanga agerageza kuyikuramwo, wewe yashize kuri tera akaba ari wewe uhagwa. Twarabivuze cyane, abantu benshi babandi bavuga ngo Amerika ngo ntaco yokora ngo no gusamaza. No, iteruza gukora kubera ko ibintu byamaze kuja ku mugaragaro. Amakungu yose arazi ko Amerika iri nyuma
y'u Rwanda, na niyo mpamvu itegeza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo image mbi canke iyo social mbi ibyikureko. Niyo mpamvu ubona Amerika iriko iragerageza gushira igitutu kinini cyane ku Rwanda, aho ubona Amerika igerageza kuvyikurako ikabita ku gihugu c'u Rwanda. Rero Tshisekedi yakoresheje ubwenge cyane, akakoresha diplomasi gose, aho abantu benshi badatahura ibyo aba yakoze. Rero message yatanzwe na President Donald Trump, ni message yo kugabisha Kagame ko yova muri Kongo, ko hari umugabo yemereye ubutare, yemereye amabuye y'agaciro uwundi mugabo. Bisigura neza ko Amerika ni ngombwa ize muri Kongo, kubera ko ibice M23 byose ifise yabifashe bidaciye mu mategeko. Ndashaka no kantu mugasurinye kandi mukumva, ibice M23 ifise muri Kongo harimo na Uvira yabifashe bidaciye mu mategeko, kubera ko yabifashe batubahirije ibyavuye mu masezerano. Reka tuganire kuri point ya gatatu. Point ya gatatu ivuga ngo Uburundi bwo buriko burakorana na FDLR. Ibyo ni birego bitangwa na President Paul Kagame hamwe na Ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, abandanya yagiriza Uburundi gukorana n'umuhari FDLR ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bino bintu bisiguye iki? Bino bintu bigamije iki? Bino bintu bimaze iki? Iyo kenshi u Rwanda ariko ruravuga bino bintu gwagiriza Uburundi canke gwagiriza amakosa Uburundi yo gukorana na FDLR, haba hari umugambi ugayitse uba uri kurategurwa n'igihugu c'u Rwanda. Ati bimeze gute? Murazi neza ko iturufu ya FDLR niyo Kagame akoresha kugira ngo yinjire mu gihugu ca Kongo. Iturufu yo kuvuga ati akurikiye intera hamwe zakoze genocide mu Rwanda niyo akoresha kugira ngo yinjire hehe mu gihugu ca Kongo. Abantu benshi baribaza ubwo kuguma avuga ko Uburundi buriko bukorana na FDLR, ubwo si wa mutego wo gukokeza intambara cyangwa gushaka kwinjira mu ntambara y'u Burundi n'u Rwanda, azoza avuga nti burya nkurikiye FDLR yagiye hehe, yahungiye mu Burundi. Ubo so kuvuga ko yahungiye mu Burundi, batavuga ko yoba ikorana na leta y'u Burundi. So ico ni kintu cyo kwigira hamwe, ico ni kintu abantu babona kure mushobora kuvuga kandi mukamenya iki ni kintu gishobora canke kuba kiriko kirategurwa na leta y'u Rwanda, nabujya boba hari ikintu baviza ngaha mu gihugu c'u Rwanda. Munazi neza ko uyu mwanya tuvugana abashatse guhirika ubutegetsi muri 2015 bari hehe? Bari mu Rwanda. Bisigura neza ko ubwo ntiyo bari nzira yo gushaka gukora ivyo bariko barakora hehe mu gihugu ca Kongo. Ubwo ntibo bashaka ivyo bintu kubizana mu Burundi. Ariko ico novuga ati nicira birarura iyo bumenye umwe bwari ikindi, abarundi twebwe tujya dukaravye. Twaguma dushimira abantu mwese mwakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango kiza mu herezo. Ufise ico uterera ushaka kuja muri commentaire ugakomanta ukavuga ati bimeze uko. Jere ko ndabashikiriza no makuru ni Liam Promoter canke John Mabu. Turakunda cyane. Ciao ciao.